gufatana mu nda dufise uyu munsi nta kindi tukesha atari iyo mana. Uno munsi abarundi barafatanye mu nda, abarundi barafise umwidegemvyo, abarundi bari ku kivi, kandi tubiravye turabona ko Imana duhezagiye imbere ari heza cyane. Aka nakanya ko gushima rero kuko Imana yarampangaje, irampamagara, turashobora gukora kandi twumvikana. Ndabashimiye cyane kuko abenegihugu baragamburutse, impanuro nagiye ndabaha zose. Uru rugendo rero turimwo bikengurukira Imana ko uwo mwaka ugira kane waheza amahoro, kugira ngo ibandanye iduherekeza no mu mwaka tugiye kwinjiramo ugira gatanu, kandi nta nkeka ubuza gusha buratagata, turabona ko bizogenda neza.